iteye ubwoba, wanguruwe uri camugongo, ubwo twumvaga uwacaragiye, amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane. Mbega inkuru mbi, iyi nkuru iteye ubwoba, wanguruwe uri camugongo, ubwo twumvaga uwacaragiye, amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye. Urirayo bagenzi, tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize amarira. Abapasiteri baterure isanduku kugira ngo bayishikane mu rugo, hanyuma turaja gusaba abari mu rugo bose bace bavayo kugira ngo twinjije urutonde rwo gusezera. Nuko abakozi b'Imana barateruye isanduku. Mana nziza uri yo mu ijuru, mucunguzi wacu mwiza, uwo vyagiye ku ntebe y'imbabazi, turagushimiye mwami wacu uri mu ijuru kwibi ari we wabigombye ko bishobora gushika. None rero turagushimiye mwami ngene wagiriye neza abakozi bawe bari mu rugendo, mwami wacu uri mu ijuru bari muri kino gikorwa cyo gutunganya kino gikorwa c'umukozi wawe. Rero wabagiriye neza, wabazigamye, ubashikana hano hantu muri iyi nzu y'umukozi wawe. Ibisigaye nyakubahwa, turi hano usanzwe ubizi, wewe niwe urema umuntu hanyuma kandi ukaca umuhamagara. None rero umukozi wawe mwami bamaze kumuhamagara mw'izina rya Yesu Kristo, maze kumuhamagara yamaze gushika mu biganza byawe, mu bikiriza cawe. Bisigaye mwami wacu uri mu ijuru, turasengeye umuryango, turasengeye iyi nzu, turasengeye uru rugo, kugira ngo abe ari wewe urushiriza mwami kuruteranira. Bisigaye nyakubahwa, uremeshe abakozi bawe mwami, uremeshe ishengero, uremeshe umuryango, uremeshe urugo, mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasabye ngo ube hano hantu mwami, aba ari wowe wihagararira, aba ari wowe uremesha, mw'izina rya Yesu Kristo. Twewe ubwacu dushobora kubabara, turababara, ariko wowe birakunezera iyo uhamagaye wawe. Ariko kimwe gusa mwami wacu mu ijuru, turakwinginze ngo urushirize kuruka abamarayika bazitirira runo rugo, bazitirira abasigaye muri runo rugo, mw'izina rya Yesu Kristo. Bisigaye mwami wacu mu ijuru, kuko byose bigiye kubandanya, aba ari wowe wihagararira nk'Imana. Urakoze byose kubyumvise kandi kubikora, twese mu izina rya Yesu mwami wacu. Yesu ashimwe. Reka rero dusohore
hanze abo umuryango usezera abakozi basezera hanyuma n'abandi bose basezera bigende gutyo hanyuma rero mu tuca tuwutwara hariya kuko ibikorwa byose bikorekera hariya hafi n'ivyo ibisigaye tuzoba tugabanije ivyo tubandanye hariya suko Bahiro mana yacu nkuru uri mu ijuru mana uri hejuru ya byose wewe uzi byose turagushimiye turagukengurukiye kuri imana uhambaye wakoze ivyo ubona bikwiye dushima ukuntu umwami urongoye abantu bawe bose wabarongoye bakaba bashitse hano mwaruno rugo kandi warongoye abazanye uyu mubiri uyu mukozi wawe maze nyakubahwa uri mu ijuru bashika hano twese turi hano rero mana mu izina rya Yesu kubera turi hano dusabye mwami ngo wongere wewe ubwawe utange ihumura ahantu kuko mwami wewe ni wewe wakoze ivyo ubona bikwiye mu kwiyegereza uyu mukozi wawe ya ivyo ukora mana ntibisubirwamwo ivyo ukora mwami ntibikosorwa kandi ntibihinyanyurwa ukora byo ugomba wabonye ko bikwiye ko uyu mushumba wawe ushobora kumwiyegereza none mana turasabye uyu mubiri wamaze gutandukana n'impwemu urushiriza kuzigamwa kandi impwemu nayo iyo wayijanye urushirize kuyizigama mana hanyuma umaze gukora ivyo wongere uremeshe runo rugo uremeshe abari muri rugo bose uremeshe umuryango uremeshe inshuti uremeshe abagenzi uremeshe abakozi uremeshe ishengero mu izina rya Yesu ihumura ryawe ribe mu mitima y'abantu bawe ya udushire mu ivyizigiro amena byo kumenya ku munsi umwe aya marira uyu mubabaro izi ntuntu mu izina rya Yesu amena ko bizorangira bizohagarara hariho umunsi bizohagarara wamaze gutegura ya mu izina rya Yesu kubera ivyo indemeshanyo yawe nitubemo twese hanyuma ibikorwa byose biza gukoreka mu izina ryawe Kristo Yesu ubibemwo amena bigaragare ko ari we wenyene uhagarariye iki gikorwa tubisabye byizeye bwa Yesu Kristo amen.
ijuru zeyuko zobonana iwacu ijuru imirimo wakoreye mwisi niyo iguherekeje ubutame wagiriye mwisi nibwo kukubereye ikiraro nibwo kukubereye ikiraro tugwifurije amahoro tugwifurije kuruhuka neza tugwifurije amahoro tugwifurije kuruhuka neza mwiza aheza ni mwijuru mama mwiza aheza ni mwijuru musaza wacu aheza ni mwijuru sabukuru wacu aheza ni mwijuru namarira oya namarira namarira oya namarira nabibazo bizobayo kazari zobayo nagusukuza umutima nabibazo bizobayo kazari zobayo nagusukuza umutima igire amahoro igire amahoro musohoka ndengana musohoka musohoka tugomba kugira defile y'agatura duherekeje umukozi w'Imana mu iteka ryiwe ni ukuvuga abari kuri hoteli y'urusengero kugira ngo tugere tugarukirana nabo hirya no hino mu mpande tugenda tudushyigikiye turirimba indirimbo z'umunezero nuko urutonde ruri gushika kuri parikingi
isoko inyanzara niho ushobora gufata imiduga abashoferi bemurakakaza hanyuma abantu natwe dutonze hirya no hino dushigikire iyo cortege izoba muri parking ducaja kuri uburenganzira umwe wese agafata ubusafiri nibyo ariko reka rwacu Yesu Kristo turagushimiye kubwira igenekerezo ryiza utwemereye kuba hano muri uyu munsi mukuru tugiriye umukozi wawe kandi ari nawe wa nyuma akiri hano mu isi mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ko abanye n'abaje bava Bujumbura bamureruye bagashikana amahoro umugirwa wose wo gusezerana ugenze neza turabigushimiye nawe tugiye tuve muri iki kibanza kugira ngo tuje hariya ku itongo ry'abapfuye turasabye mwami wacu utuje imbere umurongozi mukuru natwe tugukurikira inyuma yacu abamarayika b'inyabibwingo bishingire ntawe umukozi wawe batuba inyuma tugenda amahoro ntihagira amasanganya urakoze ku ibikorwa byose bigenda neza mu rugendo rwacu tubisanga tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu
japo na machozi haya yote yako na sababu. Ishengero rya Pentekote Nyanzarake nimba twumva ashike bamwereke ikibanza kongere yatava muri misiyoni ya Buyengero bizere ko bamaze kumuha icicaro abandi bungere batava mu yandi mashengero arongo ishengero rya Pentekote Nyanzarake arashitse turabona abatama bacu bagiye kumwakira n'iteka ryiwe dusabe hano abarongozi bicaye hano mwakire uwo mwubahwa w'umukozi w'Imana ndabona abatama abarongozi rwego rw'igipasitori bagiye kumwakira bimeze neza cyane dusabe abarongozi buri hano abapasitori uyu mukozi w'Imana ngo ishengero rya Pentekote Nyanzarake mwakire twasabye turabigushimiye turabigukengurukiye kubw'urugendo rwose twakoze tukaba dushitse hano. Yesu Umunyanazareti umwungere mwiza, turagusabye wongere utuhezagire kandi uhezagire ibikorwa byose bigiye gukorekera ahantu, mbere n'ijambo ryawe rigira ubushobozi mu bantu kuko uri Imana kandi uri umuvyeyi, kugeza aho ibikorwa byose biza guherera ishengero shenguruka amahoro. Uri Imana kandi urabishoboye, uri Imana kandi uradukunda, uri Imana uratwitwaririka, tugusenze tukwizigiye ni mu izina ryawe ryera, amina. mwese turabasabye hanyuma y'ikamba aho bose muri naho imbere turabinginze mutange umwanya kugira ngo hari yisanzuye muve impande y'isanduku Jambo
amosozi ufise muri isi azoyanagura yose umunsi umwami Yesu azozira tuzoba dukiza imibabaro amosozi ufise muri isi azoyanagura yose benshi bazobaza bati mbega abantu bagiye niyo benshi bazomenya ko Yesu yatujaniwe benshi bazobaza bati mbega abantu bagiye niyo benshi bazomenya ko Yesu yatujaniwe amahoro azoba mw'isi ishengero rimaze kuduzwa isi izokuzura amarira benshi bazoba babuze ababo nta n'amahoro azoba mw'isi ishengero rimaze kuduzwa isi izokuzura amarira benshi bazoba babuze ababo benshi bazobaza bati mbega abantu bagiye niyo benshi bazomenya ko Yesu yatujaniwe benshi bazobaza bati mbega abantu bagiye niyo benshi bazomenya ko Yesu yatujaniwe mugenzi nkunda muri gwawumbe umanyigiye kitarashika kuri uwo munsi muzokwihana Yesu nawe nazokumviriza mugenzi nkunda buri gwawumbe umanyigiye kitarashika kuri uwo munsi uzokwihana Yesu nawe nazokumviriza benshi bazobaza bati mbega abantu bagiye niyo benshi bazomenya ko Yesu yatujaniwe benshi bazobaza bati mbega abantu bagiye niyo benshi bazomenya ko Yesu yatujaniwe twibuke muvyeyi wacu Mana twahoranye twakoranye ibikorwa yaragiye reka twibuke muvyeyi wacu Mana twahoranye twakoranye ibikorwa yaragiye nawe ni Elifazi yaragiye kure yacu y'imibiri uwo nawe ni Elifazi yaragiye kure yacu y'imibiri reka twibuke muvyeyi wacu Mana twahoranye twakoranye ibikorwa yaragiye reka twibuke
wacu mana twakoranye ibikorwa yaragiye uwo nawe ni Elifazi yaragiye kure yacu y'imibiri uwo nawe ni Elifazi yaragiye kure yacu y'imibiri iyo yagiye ubaye hafi twebwe twogiye tukamusangayo iyo yagiye ubaye hafi twebwe twogiye tukamugumira iyo yagiye ubaye Kongo twebwe twogiye tukamusangayo iyo yagiye ubaye Tanzania twebwe twogiye tukamugumira iyo yagiye ubaye Amerika twebwe twogiye tukamusangayo iyo yagiye ubaye hafi twebwe twogiye tukamugumira iyo yagiye ubaye hafi twebwe twogiye tukamusangayo iyo yagiye ubaye hafi twebwe twogiye tukamugumira iyo yagiye ubaye Kongo twebwe twogiye tukamusangayo iyo yagiye ubaye Tanzania twebwe twogiye tukamugumira iyo yagiye ubaye Amerika twebwe twogiye tukamusangayo iyo yagiye ubaye hafi twebwe twogiye tukamugumbira. Niko bimeze umukozi w'Imana yarongoye ishengero mu bihe bigoye, yabanye n'ishengero igihe kirekire, ariko Imana iramukunze kuturusha. Ariko twese abizera twizera ko tuzohurira mu ijuru. Amen. Turagusabye Mana tuzobonane nawe, turagukundi nawe. 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 Tukimukunda umuzeyi wacu.
hano umusimu mukuru umubyeyi wacu atuvuyemo tukimukunda umubyeyi wacu niwe gira amahoro.
upira mu mwami uyu mukozi wacagiye abadusigaye mu mubabaro ibice bikorwa yakoze eduhumuriza bane banje umurakuma mw'ijambo ry'Imana mukora ibikorwa mubyeyi wacu ugiye iyo muradutabirana duhumuriza imiryango mwese twawuze aratashe uwagiye atwitangiye imbere aha twese niyo nzira tuzacamo mubyeyi wacu niwiruhukire amahoro turagusabiye ku Mana Imana izikwakire yadusangiye imbere aha twese niyo nzira umwami yadusangiye imbere aha twese niyo nzira ntituzigera tubabwira ibikorwa dukoreye umubyeyi wacu uwagiye yadusangiye imbere aha twese niyo nzira mubyeyi wacu niwiruhukire amahoro uwagiye yadusangiye imbere aha twese niyo nzira
izagwira ni abatujijwe bo kw'isi bazokoranira hirya mw'ijuru baja buturuzi uwo munsi w'imperera hazobumburwa igitabo canditswemwo abakijijwe mu mazina y'abiganje ririmo bamusaba apfiriye mu mwami bazova mumva basangiye nawe ukuzuka kwiwe bazohurira mw'ijuru n'abazoba bariho nanjye nyene sinzobura kubaba uwo munsi w'imperera hazobumburwa igitabo canditswemwo abakijijwe mu mazina y'abiganje ririmo yesu databuja nzomukorera umusiwire zena mama z'urukundo rw'Imana maze mpejeje ibyo namukorera muri iyi si azonyemerera kuja mw'ijuru uwo munsi w'imperera hazobumburwa igitabo canditswemwo abakijijwe mu mazina y'abiganje birimo. Jina la Bwana ko twese niyo nzira. Hanyuma twagomba muri aka kanya duhane kaze, turafise abashitsi bavuye hirya no hino. Tudatebeje rero reka duhe kaze umutama wacu Pastor Mose kugira ngo afate umwanya wo kubakira. Yesu nashimwe. Naho biruko Yesu agirende. Amena. Mwese turabaye kaze mu izina rya Yesu. Kaze cyane guherekeza mukozi w'Imana atuve mu tutamwanka. Kaze cyane mwese. Bavuye mashengero atandukanye mwese baye kaze mu izina rya nde? Karibu cyane kaze cyane. Tutamanje kudondora ngo ishengeri ku Imana bahezagira. Turafise abakozi b'Imana abungira amashengero bari hano, mashengero atandukanye bari hano. Tuanze kubagwa ngo bahaguruke na gatoya, turabazi ikigwa turiko cyo kimeze. Abapastori bari hano bagizira ishengero rya Ezebu n'abandi bavuye mu mashengero bavuga butumwa bavuye mu mashengero n'ishengero nyene baje n'abana baje n'abadiakoni bose bavuye mu mashengero bose dufatemwe bose ko hakaze mu izina rya nde Yesu n'abagirente. Kaze bakozi b'Imana mwade kudutera intege kudufasha kwerekeza umukozi w'Imana mugenzi wacu. Abapastori bavuye Tanzania bageneye n'uyu mutama kandi inshuti ziwe bavukanye biwe bari hano twaza kubagora kandi bahaguruke nabo nyene twabakiriye n'ubutushiye kubakira baraho mu bwugamo. Bega nabo twaye kaze yego mu izina rya nde Yesu n'abagirente. Amen. Amen. Murakoze cyane. Tuanekwa vyote twamaze kuona kazi mwiza rya Yesu. Amen. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye ko isa nuno munota waruzi ko tuba mwa kino kibanza. Turagushimiye ku vyabaye vyose ko wabanye natwe. Kandi turagusabye naye amasa ushishikare kubana natwe. Ibikorwa vyose bigomba bikore mwa kino kibanza tubishize mu biganza vyawe. Turanze ko Satani n'abadayimoni bo vyivangamwo. Imwe mumbi n'abadayimone vyose bibe kure mwa kino kibanza, ariko akayaga keza k'Imana, kiganza c'Imana, mwemu w'Imana ibane natwe mwa kino kibanza. Urakoze, tuguhaye kaze mu bikorwa vyose tuguma dukore mwa kino gikorwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku murongo w'13 numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti
andika uti kuva ubu hahirwa abapfapfira mu mwami kandi mpwemu avuga ati egome ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa byabo bijyana nabo bibakurikiye. Amena. Ni ijambo ry'Imana twagira ngo twishimikize muri kano kanya turiko duherekeza umukozi w'Imana, umugeni wa Kristo atashi wabo. Amena. Kanatsinda iminsi yose umugeni mu kuberwa araherekezwa. Yego. Hama habaherekeza baherekeza uyo mugeni bakamushikana yaje. Yego. Bigaragara ngo twebwe twese turi ngaha turabaherekeza, twashimye guherekeza umukozi w'Imana yakoreye Imana ibihe birebire. Yego. Amen. Amen. Kubera iki Yohana yanditse iri jambo? Yaryanditse kubera iki? Here y'ubwa mbere na mbere hani ibibazo, hani ingorane ku muntu wese yeguye gukorera Imana, hani ingorane ku muntu wese yeguye ku muntu w'Imana. Amen. Amen. Iri jambo norivuga ko ryari ihumure ryo guhumuriza abantu, guhumuriza abantu bizeye Imana, guhumuriza abantu bakorera Imana kugira ngo bareme. Amina. Amen. Kigiye Yohana abo bikorana bose bari bamaze kurengana, kandi hari n'abandi bari mu bihigwe byo guhamwa bazira Kristo. Maze Yohana bararaba ingene bomugira, babona birananiranye, bacamushira ahantu ha wenyene mu kizinga cya Patimo kugira ngo azapfiriyo aribwe n'ibisiga kumbure. Ariko Yesu ni mwiza. Amena. Haleluya. Amen. Uwanditse yavuze ngo muri Zaburi ngo naho data na mama bonta urazonyitorera. Amen. Guta bose bakaguta ariko Yesu azokwitorera. Amen. Nuremerero rero Yohana ashitse mw'icyo kiringo, Yesu acaramanuka avugana nawe, aramwihishurira, amubwira yano mabanga, aravuga ngo Yohana ibi bintu byose ubonye nuvyandike. Amena. Uvyandike, uvyandikira ishengero ryo muri Efeso, uvyandikira ishengero ry'Isimuruna, uvyandikira ishengero ry'Iperugamu, uvyandikira ishengero ry'Ituatira, uvyandikira ishengero ry'Isarudi, uvyandikira ishengero ry'Ifiladelufiya, uvyandikira ishengero ry'Laodikiya. Babimenye kuko nabo bari muhe bisa nka bene ibyo, nubwo batakora bimwe. Ko mu ayo mashengero harimwo abiri yakora neza, yashimirwa kwihangana cyane. Amena. Amen. Harimwo n'ayandi atatu yajya irya nino, ugasanga hariya yariyo na hariya yariyo, bacambagirana nkuko na mashengero yako abiri yako bidahimbara Imana, ariko bose bararemeshwa ngo genda ubabarire uti. Amena. Uhereye ubu, uhereye ino munsi, hahirwa abapfapfira hehe? Mwami. Amena. Amen. Ndagomba rero guhanura umuntu wese ari ngaha, kuko wagiye yagiye. Mbega ni wapfa uzopfa urupfu ruki kandi uzoja hehe? Amen. Mbega ni napfa nzoja hehe? Bizogenda gute? Hari ikindi kizorabwa ngo ibikorwa byo biramukurikira. Ibikorwa byo biragaragaza abantu bose barabonye kuba byo twayibonye impamvu turi ngaha. Mbega we ibikorwa byabo bizogushingira intahe kuri wa munsi wanako bizogukiza. Ikintu bita ngo justification kihinyuza iby'umuntu yakoze. Ndagenda bipfurize kurangiza neza nuko dupfa mupfira mu mwami wacu, tuze tubonane n'uwacu kuri wa munsi.
Umutete Paulus yavuze ngo ariko aremesha abikorinde kubwuru abitesaniye kubwurupfu yavuze ngo mwiruranisha amajambo. Agambuga bari ngaha namwe mwiruranisha amajambo yuko ari rwafafira mu mwami. Afira mu mwami none abahirwe. Naguteze kuzofa dupfira mu mwami tugende wacu mu ijuru ni jambo ry'Imana Imana ibahezagire. Amen. Amen. Mwami Imana yacu ni n'amahoro. Imana y'urukundo, Imana y'ubushobozi, Imana ibigira ukabigirura. Niwe waremye umuntu kandi ijambo ryawe riragaragaza niwe utuma abaho, niwewe utuma arengana kandi igihe kigeze ngo ukamukuri wa mushinze. Turi hano rero mu kino kibanza duherekeje uyu mukozi wawe mwami yawukoreye igihe kirekire rwose. Rero turasabye ngo mu izina rya Yesu hari iwawe Mana aze yicarane nawe, azabane nawe, natwe abari inyuma turindiriye igihe cyacu n'isaha yacu ze tubone nawe Mana. Abantu baraha bose ndasaba ngo bifuze banezererwe kuzopfapfira mu mwami kuko tuzi ko abantu bose bazopfa kuko ijambo ryavuga ngo twese tubikiwe gupfa. Rero twifuza ko abantu bose ubafashe ubane nabo ubashoboze kuzopfira mu mwami. Ibisigaye tubasaba ibirori byose bikorekera hano hantu bihabera byose icyo tumiza butaramurwe tugomba bikoresha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Hanyuma tugiye kuvuga umwizondoro wiwe wa nyakwigendera Ndayizeye Elifazi. Yavutse ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri mu 1969 avukira Ikiremba ca Bururi. Yize amashuri y'intango Ikiremba ca Bururi. Mu mwaka w'1973 niho yimukiye umutumba wa Mukimba zone Mukungu Nyanzarake muri province Makamba. Mu mwaka w'1883 niho yubatse urwiwe n'umupfasoni wiwe Minani Josephine. Mu mwaka w'1985 niho yaja kwiga ishure ya Bibiliya ku Mugara bita IBM. Yayize imyaka 4 ayirangiza mu mwaka w'1989. Mu mwaka w'1988 niho yasengerwa kuba umuvugabutumwa mu ishengero rya Pentecote Igishiha, acakorera mu bubwiriza bwo kurukira. Mu mwaka w'1996 niho yasengerwa kuba umupastori mu ishengero rya Ezebu Misioni Nyanzarake. Mu mwaka w'2005 niho yasengerwa kuba umwungere w'ishengero rya Ezebu Misioni Nyanzarake. Mu mwaka w'2010 bongeye kumwizera nk'abakozi b'Imana kugira ngo abandanye ayo mabango yarajejwe yo kurongora ishengero rya Ezebu. Ayandi mashure yize mu mwaka w'2003 yarize ishuri y'urongozi Newe Yalifi yayigiye Igitega. Mu mwaka w'2008 yarize ishuri ya Bibiliya y'Umusamariya w'Imbabazi ngaha Nyanzarake. Muri uwo mwaka nyene yarize ishuri ya Bibiliya International Leadership. Mu mwaka w'2010 nyene yarize ishuri y'uburongozi bwa Afimine Leadership. Mu mwaka w'2011
yabandanije kwigisha ishuri ya Bibiliya Nation to Nation hamwe n'ishuri ya Bibiliya Afimine Leadership. Yarangije urugendo rw'ubuzima bwo mu mubiri ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatandatu 2025. Akaba asize umukenyezi umwe n'abana 5, abahungu 2, abakobwa 3 n'abuzukuru 14. Mwirangiza ryiwe yarabonanye n'abandi bakozi b'Imana, yarangije urugendo ari umukozi w'Imana w'umwizigirwa. Twakoranye ibikorwa byinshi, umukozi w'Imana agiye tukimuziga ko byinshi yokoze, ariko Imana yamukunze kuturusha. Imana ni mwakire mu bwami bwayo. Amen. Amen. Babagare mu pastor kwa Elifaze mvuge ukuntu kugira ngo menye ivyiwe. Uyu muntu yari mazina byo duhuye twagwana mu nda tukayaga cyane, maze kubyumva uko ndabibonye numvise yuko yarangije. Yaje ngaho ndababara, hanyuma gatoyi ndagura mu isimu ndamubonamwo, maze kwicurikira Imana ikirambwira tewe reka kwicurikira. Uyu muntu yarangije neza, yarateguye neza, n'amaherero asanzwe ariko yarayarishe. Bibaye uko byagarukiyeho, yongera irambwira ati igihe bamuhagarika mu ishengero yaremera atekereza agumaho nyine yatatamvye. Ico Imana irakimushimira. Gatatu, Imana irambwira ati ujya muntu igihe bakora ku misiyoni ibikorwa yakoze yakora nk'umuntu amaze imyaka 30. Avuga ati ibyo ndobimuhezagirira. Ico nico gishinga ntayi nico mvuze imbere yanyu mwebwe muri hano. Abantu bavuze ati Imana yamwakiriye, Imana irambwira ati namwakiriye, namwakiriye, namwakiriye. Abari korarira muhumure, abazoba bizeye tuzomusanga mu ijuru. Amen. Amen. Mu buryo butatu, reka suko ayo n'abantu mashi Imana ni gatatu, rimwe kabiri gatatu. Amen. Semeni amen. Amen. Naruhuke mukozi w'Imana. Tugiye gukurikiza ku muhango wo kururutsa isanduku irimo umubiri w'umukozi w'Imana. Dusabe abapasiteri bipange neza. Bipange neza. Limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie.
Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu ni mwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona nahisi, mbona umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia, nimeumia, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie, mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Babona hari ongowe n'umusama Pastor Sindayigaya Amose, ndabona ariko bigenda neza. Uwa kabiri, mugugira kabiri n'umusigwa yamukunda, ariko nuko bimeze. Abana biwe, abahungu biwe mwihute, wana Christophe n'umudodo wako, tugusabe ishugo ryawe n'abakobwa bose, ishugo ryawe, abahungu biwe n'abakobwa bose, kumbure bari kumwe n'abashiki biwe nahitaji msaada, nishike Mwokozi, niwe salama. hanyuma dusabe umukazana wiwe, hanyuma abakwe ducishe mw'itangazo, bavugane n'uwitwa Theophile na Shemu, bafitaniye akabonano hariya kuri sale, hanyuma bate guca muhira ntibasohoke bataha. Abakwe biwe baragiye,
baje bafite iguturu mu Makamba babona n'uwitwa Teofile na Shemu kugira ngo ntibashoke bataha kuko bategereza gutanga kumuhana umuhisi uriya n'umukwe n'abakwe biwe babiri abavuye mu Rumonge wakuye i Makamba bene wabo abuzukuru abuzukuru mwihute abuzukuru n'umushoko ishukwe bwanyu musezere babu abanyeshure Aseri Nyambarasi ababaserukiye abanyeshure bari mu gisata ca Master Nation to Nation Nyanzarake abaye ishuko ryabo nabo mubona bagende bashire ko baba bahimbuke baje ko bo abiga ishure rya y'abavuga butumwa batatu baseruka abavuga butumwa bihute barongowe n'amanufetina bagende batatu nabo n'abatabisanze abo nabo ishuko ryabo ngari rya mwarimu Paul Bonifise mu rindire gatoya bariya baheze bariko bashira ku ishuko ry'abavuga butumwa barongowe na Ferdinand Nyubane dusabe abarongoye baserukiye isengero dusabe abasengezana ishugo ry'abasengezana namwe mwakira ishugwe ryo gushira ku ntatemwa y'umuhisi umukozi w'Imana ndabona abasengezana aca yimenya bamwana biwe n'uwo yahagurutse agiye hari n'uwo umushyigikiye ishuko ryawe mwana nibyo bamaze kuryakira turabona abasengezana hariya barahejeje bamwana niwe ashikiriwe babaye ishugo ryiwe tegusaba uwitwa Basi okay Bainarume okay baramuwe muri Mutama hanyuma Torare Upendo namwe Torare Upendo mutegure hanyuma Torare Upendo namubona hanyuma dusabe famille Ndikuriyo Salvatore byateguwe n'aba infirmier du village F-Works abarizi infirmier du village F-Works niba hari nk'abageni basoko barizi infirmier du village musontiye benda bukebuke mama voilà abavuye ikigutu uko batagashyize ku kigutu kandi agasomekera abana abaganga bavuye ikigutu baje kwerekeza ubukwe bw'Imana kora neza wigire yute kora neza wigire kora ineza wigire nikorare munyaruke hanyuma famiye sabe yumva meshaka kora neza wigire umwe ameshaka genda abana ba Kigufa abana b'uwitwa Kigufa namwe mugiye ku ryanyu okay hanyuma hariyo abo yareze Mutama y'umuvyeyi
Yesu ni inyishu. Abaserukira Yesu ni inyishu. Hanyuma abo bavuye Yesu ni inyishu. Dukundane n'aba kundira nupe dukundane. Hanyuma mushikabo acayitegura gende bamuhe ishurwe ashireko n'uyu agiye turahereza ku muryango wa Kajyango Raza bamenye Kajyango Raza uyu mutama uyu ni famiye ya Kajyango Razaro niyo isozereye gushyirako ishurwe. Hanyuma duhamagare umukuru w'umuryango ashike hano kugaragara icyo abwiye aba bantu bari hano mbere y'uko dusozera urubanza rwa hano. Kaze ntiyashitse wa dini tubashimira ntitwonguraho twongeraho tubikura n'aho tubishyira. Ibyo twabonye ntako twobivuga, namwe nibyo mwibonera, kandi nkako yari umushinga ntahe, yari umukozi w'Imana. Nico gituma tubonye ibintu bidasanzwe. None rero nagomba nshishemo akajambo gatoyi nk'igishinga ntahe. Jewe ukumumbona uyu mukozi w'Imana twarakuranye, turazinanye, twarakuranye kandi twari tuzinanye bimwe bidasanzwe. N'ubu nk'ubu aje i Bujumbura yashikiri wanje, nanjye njine Nyanzarake nashikiriwe, kandi ntawe telefona ngo mpava ndari wawe. Umwe yari yaretse icyumba uwundi ashikiramo. Uyu muntu rero twari tuzinanye, twarakuranye. Hariho ibyo twagiye turahura nabyo, ari ibyiza canke ari bibi. Iyo mvise ikibazo naca ndamutelefona agaca ampanura. Namwe murabizi yuko ibyerekeye guhanura yarabishoboye, ibyerekeye kuja imbere y'abandi ari ijambo ufise rikugoye yarabishoboye. Nawe agize ikibazo yarandondera, mbere bishobotse akansanga i Bujumbura tukamarana iminsi. Ibyo byaratubayeko, twaragize ikibazo gikomeye. Yego. Hanyuma rero uyu mwanya turabashimiye, kandi tugomba tuje gukarabira hajya haruguru imugeramo. Tutarajyayo uyu mwanya twagomba kubamenyesha yuko duciye ku mazi, duciye ku mazi, turahejeje. Ariko ijambo rikuru tudakurivugira hariya, aha ni nko guca ku mayange. None rero ijambo twari rufise n'iryo tugira amahoro. Pastor Leonidas Ngusengimana. Leonidas Ngusengimana. Sengimana wagize iyi nturo mu maboko y'Imana, nyuma cyo tubandanya kuri Eraga. Nyemana mushobora byose
turagushimiye wa mana ko wabanye natwe uhereye aho twashika hano hantu cyane mu ngendo zose twakoze wabanye natwe kandi none ibi bikorwa dukoreye hano hantu tubirangije amahoro turabigushimiye ko ibi bikorekeye hano ko ari wewe wari ubihagarikiye none nyene icubahiro turakuragije iyi nturo mwami nyene icubahiro igamyemwo uyu mukunzi wacu twaherekeje ewe mana turasavye ngo ingabo zo mwijuru abamarayika bakerubi n'abaserafi bakikuza iyo nturo mw'izina rya Yesu Kristo turafashe mpiri bitakuvako byose turafashe mpiri abadayimoni turafashe mpiri iby'amareba n'amangetengete y'abarozi mw'izina rya Yesu Kristo turasabye ngo umuriro w'Imana utongore ibyo byose byoza Mana yo mwijuru birondera iyo nturo ibisigaye Mana yo mwijuru egome tugomba tuve hano hantu dusubire hariya mu ngo zacu mwami nyene icubahiro jana n'umwe wese Mana yo mwijuru turasabye ikoraniro rikoraniye hano Mana ubarinde imitego n'amasanganya y'umwasi dusabye kugira ngo tuze gushika mu miha yacu amahoro tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Imana yagize ibanga imibereho y'umuntu yaremye amenye ibizobejo namenye ibisaha yiwe Imana yagize ibanga imibereho y'umuntu yaremye amenye ibizobejo namenye ibisaha yiwe iyaba wewe mwami wacu waduhitishamwo ntitwokwemeye kudutwara uwacu data wacu mwiza ikibura nikiboneke ikibura nikiboneke igikorwa cyiza cy'Imana mwakoze twebwe umuryango twabashimiye cyane n'ubu turacyabashimira bababwiye yuko iyi minsi 11 yarwaye mwaradushitseko mwaradufashije mwaratuzaniye uduka mwaratuzaniye amazi mwaratwegereye twarabibonye nabugingo n'ubu mwabandanije mutwegera turakibashimiye cyane ikindi twari twavuze turi hariya hepfo twari twavuze yuko duciye ku mazi kandi turahejeje guca ku mazi n'ihema kumanura ihema n'uno munsi nyene hanyuma ibindi bizokurikira tuzobibabwira mu kindi gihe byo kuruvako rwose tuzobibabwira mu kindi gihe ariko turaciye ku mazi turamanuye ihema byose birahetse ikindi kubashimira kubakengurukira igikorwa cyiza mwakoze kako biraboneka yuko yari umukozi w'Imana yari umukozi w'Imana dukurikije ibyo twagiye turumva
amajambo bishinga ntahe indirimbo byose byari bishingira intahe uyu mukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana rero ibyamushingiye intahe ni byinshi, hariho n'abandi ngira bataronse umwanya. None rero byose hamwe turabashimiye, turabakengurukiye. Aka kanya nta kintu gisigaye, tugire amahoro. cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi bose ryahenze bo abapasiteri n'abigisha turakanze udukwi kugira ngo bajye kugira bahabona Yesu abahezagire. Amena. Mutima gacato tumaze kumva inkuru mbi umubyeyi wacu ko Imana arenganye ububwiriza bwo kw'irangi hamwe n'ubw'inyamutonga twaciye turondera udukwi kugira ngo natwe tuvuruzane twumva abantu yarenganye. None rero dukwi ngo tunatuzaniye murakoze nk'abakristo nabo ndongoye hariya mu za Rutegama nabo bavuze bati aha hantu baratanze agapeteroli mu kakire. Turagushimiye Mana kuko mw'ijuru wabanye natwe umwanya wose twabaze bane Mana tugiye gutaha imbere kuri tugame umwe wese ahagaze kuberukane nawe. Turagushimiye Mwami kandi ko wabikoze n'ubu kwihangana no kukuzi ko uri Imana. Urakoze byose kubyumva kandi kubikora mu izina rya Yesu umwami wawe. Amen.